Hello bite bakunzi ba Flip GTV, bakunzi bacu nshuti z'Uburundi, mumeze gute? Mumeze fresh? Ni Mr Koresha Time agarutse kandi ngo abo ninjirije amamiliyoni, abo baje bamfata mu mugongo nk'abagomba kumfasha, nibo bashaka kunta mu mpimba, no bashaka kurangiza ubuzima bwanje. Ni gute rero? Reka tuduge ku ijambo, mumanze mukurikirane iyo ndirimbo ya MB Dat. Jewe navuze nti no, sinshobora kwirukira kubahereza ibintu ntakosoye neza cyane, ntarondeye neza ukungene ibintu bimeze. Iyo ni indirimbo banja yera ya MB Dat. Nkuko muzi MB Dat ni umwanditsi mwiza cyane, afise ijwi ryiza cyane, afise creativity muri we yo gukora video iri ku rwego, video imeze neza cyane. MB Dat rero nkuko yabikoze, iyo ni indirimbo ije imeze nka Focus, ya ndirimbo yiwe Focus. Murabona neza ko na background aho bayikoreye ari ku kiyaga ca Tanganyika bimeze nka cyo kimwe, ariko yoyo yari karadoma ku rutoki neza na neza, tubivuga mu kirundi ciza. Abaje bamufata mu mugongo umengo bagomba kumufasha, atubwira neza yuko aribo bamujya yera, bamujya bayaga. Abo nabo sabandi ni Amiri Pro arongoye MA Production. Nta utazi inkuru ya Amiri Pro na MB Dat baciye muri vyinshi. MB Dat arafashe umugongo na ba DJ Pole, ariko bose no munsi birangiye atubwiye yuko ari banja tuyaga. Ati abo yinjirije amamiliyoni. Murabona neza ko no kuryo sana muri kwereka neza yuko neza na neza binjirije amamiliyoni, wako ari igiteramo citabiriwe n'abantu benshi cyane, aho bayoye amafaranga n'ayandi. MB Dat rero ati oya, reka ndabakorera akantu ndabereke. Ariko guys, inyuma y'iyo video yo ndirimbo gatoyi, iyo audio y'iyo ndirimbo, hari ukuntu umenga igomba kumera nka Never Give Up ya Fabilove. Nituzi yuko ari copy, twe nituzi gutandukanya copy, ariko mwebwe muriko mumaze kumva Never Give Up, mwebwe mumaze kuraba ino ndirimbo mukayumviriza neza, mubona koko bisa ko bivugwa n'abafana hirya nino, mu gihe yakozwe n'umuhinyanyuzi umwe Gigabit niwe yayikoze, nta wundi. Reka tugarukere kuri video iyo ndirimbo ukungene imeze. Uno munsi jewe Mr Koresha Time navuze ati ntegereza guhereza video neza na neza, ndakwereke irangi ingene barisutse mu kiyaga Tanganyika, ndakwereka ingene MB Dat bamukoze, bagize modification ngo yakomeretse atakomeretse, ndakwereke neza ingene bajya ba bodyguard bamukubita batamukubita. Ni ibintu byari biryoshye cyane, umengo niho twari turi, ariko twe nk'abasesanguzi twarinjiye neza, turavyiba muri phone MB Dat, turavuga ati wa ibi bintu turabitwara mu kanya. Rero imbere yaho mukurikirana ino ndirimbo neza neza ivyo bintu kungene vyagenze, ingene kuyaga Tanganyika, ingene MB Dat bamubujije kwinjira kuhakorera video, n'amafaranga yatanze kugira hakorera iyo video asese iryo rangi ritukura mu kiyaga Tanganyika, amafaranga yatanze byose murabibona ngaha. Ariko banza usubira urabe ino video, uyirabe neza kugira niwabona rijya rangi, niwabona ingene MB Dat bamuhenze, yaduhenze ngo yakomeretse ku mutwe, ingene yaduhenze ngo aragwaye ameze nabi, amerewe nabi, ubirabe neza. Cinda kwerekana screenshot ku bwa mbere ya Amiri Pro ingene yishuye MB Dat. Banza ukurikirana iyo ndirimbo, uyirabe neza, uyumvirize, uyitahure, ndaje ndabikubwira. Murabizi namwe si twese tubeshwaho n'ubuzi bwa leta, ariko mwibuke ko n'ingabirano y'umwana w'umuntu ishobora kuba ariyo mahirwe yo kubaho kwiwe. That's up on this. Gigabit.